Turabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro igihe cacu, twizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Abari mu bibazo nabo tubabwiye tuti mwihangane, nta mvura idahita. Tubibutse ko ikiganiro igihe cacu kibasesangurira abantu bakoze ivyiza mu gihe cabo, no kuri twebwe rero n'igihe cacu co gukora ivyiza. Mu kiganiro igihe cacu c'uno musi rero tubabwira les stars nationales, niko babita les stars nationales. Abo nabo akaba ari abakinyi ba ninde. Uwuzwi cane akaba ari uwitwa Deo Hakizimana batazira Kireko. Ngo yahora yitwa ngo n'umugabo wanje. Ivyo by'ubusiba bamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe. Mugabe ingeso nzi arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe. Jewe ntiwumvise ko umugore nanje anyirukanye ko ntamusubiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978 rero niho igikino ca mbere catangura gukinwa. Ico gihe hari hatunganijwe amahiganwa y'ugwaruka, hama abo bari kumwe na Deo Hakizimana bashikiriza ko bo mw'iryo higanwa bazokina ibikino théâtre. Nibo bahavuye batahukana intsinzi. Irindi higanwa ryiswe Sanga Isamirizi ryateguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981, nahone umugwi wa ninde ni watahukanye intsinzi. Kuva ico gihe niho amazina Kireko na Munyari yacatangura kumenyekana. Tubamenyeshe ko izina ry'igikino babanje kwitwa ryari Nkina Nkebura, hanyuma biyita ninde nk'uko tubisoma mu vyanditswe n'ibinyamakuru. Jewe ntiwumvise ko umugore nanje anyirukanye ko ntamusubiriraho. Mbega kwirukana ivyo umugabo wanje ambariye ntiwavyumvise? Ntiwumvise ivyo yavuze yuko ajya amafaranga yiwe atabonetse ntazomugarukira mu rugo. Menye unjana rero hari inzu yansanzemo. None siwe watevye? Menye uja. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 rero niho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashimira abakina igikino ninde, abaha udushimwe tugizwe n'imodokari, iniforome hamwe n'ibiro bazokoreramwo. Igikino ninde rero giherezwa n'amajambo agizwe n'ibibazo ngo ni kugira ntihagire uwibaza ko ari we bariko baravuga mu gikino, ni akabijya. Umugani w'abandi ati nkina nkebura, nagira mbwire umuntu wese ngo ashira habona impano yiwe guhera uno musi nyene atakirinze gusabwa. Ari kuririmba, ari gutwenza, ari gukina udukino nk'uko kwa ninde, ari gutamba, ari kwandika ivyese, kwandika ibitabo, eka ico ufise impano cose gishira habona. Reka kugira inzigo bigeze iyo, kuko nawe impano z'abandi zirakuryohera. Nuko rero kwari guhanurana. Mwese mukomeze kuryohererwa udukino twa ninde. Uwo yoba ari wewe? Eka data si jewe, none yoba ari ndega yemwe? Inyishu muyibaze Kireko. Murakoze. Aha niho ikiganiro igihe cacu c'uno musi kigarukiye. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, tukazosubira mu kiganiro cacu co hanyuma. Mwari kumwe na nº6 nzosaba uwabateguriye yongera abashikiriza ikiganiro. Ndabubaha mwese, mugira muba mwubahwe, Imana ibahezagire. Harabakoze